tubandanye n'ikiganiro cacu nkuko nababwiye ko mu gice kigira kabiri twakira umutumire wundi muri kino kiganiro Boss Tuvyuke. Dushimira abantu mwese mwabanye natwe kuva ikiganiro kigitangura. Turacabana n'ikiganiro cacu nkuko musanzwe mubize. Mu gice kigira kabiri tugira twakira ugundi mutumire yitwa Irakoze Gloria. Irakoze Gloria niyo turi kumwe, akaba aje aserukira cabinet Iminvest Canada. Tuvuze Canada, wumvi iki tuvuze Canada, wumve ko uno musi birakomeye, uno musi turajabuka, uno musi si Bujumbura, uno musi ku butaka bw'u Burundi gusa, uno musi turashika muri Canada. Irakoze Gloria, karibu cyane mu kiganiro Boss Tuvyuke. Murakoze cyane. Nizere ko mumeze neza kandi mwaramutse amahoro. Ego turamahoro. Iyo abatumire bacu bameze neza, nanje mbameze neza. Iminvest Canada ni cabinet isanzwe ifasha abantu, ikorera mu bihugu bitandukanye, ivyo bihugu kumbere muraza kubitubarira, ariko kandi tuvuze Iminvest Canada hari abarundi benshi bamaze kwibwa, bamaze guhendwa, bamaze kugira icyaho byati ndagufata ifoto ya standard ya Canada ngire gucya ucusiga amahera ya avance ni 1,000 angahe kwanza, ni miliyoni zitagira uko zovuga mu marundi. Aya mahera sagenda yibwa gutyo. Mwebwe umuntu mumufasha gute muri Iminvest Canada? Kwanza mwebwe muri bandi? Okay. Banje kubashimira ko mwatwakiriye muri kino kiganiro. Hanyuma Iminvest Canada nishira hamwe, ni cabinet, niko niryo jambo twakoresha muri rurimi rw'igifaransa. Ni cabinet, basabye ko mwokwegera micro. Ni cabinet y'umuntu w'umuconsultant muri immigration ya Canada yitwa Ibrahima Khalil Touré. Hama akaba yemerewe n'amategeko guserukira canke guhanura abantu bipfuza kuja muri Canada mu buryo butandukanye. Rero wewe ubundi aba muri Canada niho ari base, niko nokoresha murambabarira ko turiko tuvuga ibintu ushaka kujana azugira interview mu gifaransa uvuze ka kari base arabitaho. Ko turiko tuvuga ibyo hakurya turavanga indimi. Ari base muri Canada, niyo aba niyo bureau siège iri Iminvest Canada. Hama rero ari muri mu rwego gwitwa CCIC, ni kuvuga Collège des Consultants en Immigration du Canada. Donc umunywanyi ariko aratwumviriza muri kino kiganiro yipfuza kuraba ko uwumuserukira kubashobora kuba barabitanguye, yifuza kuraba ko umuserukira arimwo, arashobora kuja muri Google yiwe akaraba ati Ibrahima Khalil Touré arimwo muri CCIC, hanyuma umutima ugatekana. Babiraba gute ko twe twabonye abantu baturungikira ibintu ngo ngasha ngo hengo ndakwereke ngo twe ngo turemewe, none mwemewe hehe? Ntabyo nshobora gutahura ngo nivyo ndakurungikiye. Babiraba muri Google. Umuntu wese bakandika gute? CCIC ni Collège des Consultants en Immigration du Canada. Wewe ucugenda ukandikamwo ati nshaka liste des consultants en immigration du Canada. Aho rero bashaka guha amaliste y'abantu benshi barimwo muri ugo gwego. Rero uwo twe twaje kuvugira duserukira yitwa Touré Ibrahima Khalil. Nuko twamaze kumva ivya Iminvest Canada. Abo muri mu bihugu bingahe? Turi mu bihugu bigera kuri 4. Navuze Canada, aho asanzwe ari base. Hanyuma aho kandi hariho n'amaservice afasha abamaze gushikayo, kuko murazi ko procedure ya immigration hari gihe aba maremare, hari igihe aba maremare ukaguma umukenera canke mu bintu bitandukanye. Ugize ikibazo ni wamenye icamubaza hamo akamufasha. Hama turi no mu Burundi, niho nohera kuko turi mu Burundi dukorera muri Maison de la Bible, niho Iminvest Canada iri. Maison de la Bible ni hafi ya Saint Michel. Mu mpera z'iki kiganiro nibaza ko tuza gutanga, baza kuduha akaryo ko gutanga numero de telefone kugira ngo abadukeneye bashobore kuduhamagara.
hanyuma turakorera mu Rwanda i Kigali muri centre ville, hanyuma turakorera no muri Mali mu gisagara ca Bamako. Ego nuko hari abantu bama batubarira bati ibintu nje ndabikora kace duhurira mu ikawa ngaha naha, kace duhurira muri restaurant ngaha naha dusangire, hanyuma umbaze ivyo ukeneye ndakubwire ko ntubigira. Mugarumva mwo murafise na bureau izwi ihari i Bujumbura, aho muza gutangana numero ya telefone. Nuko twumvise abo muri none umuntu mumufasha gute, mumufasha iki, mukora mu biki? Okay, murakoze cyane kuri ico kibazo. Twebwe dufise ama service yo gufasha abantu mu vya immigration ya Canada nkuko natangwe ndabivuga. Rero ayo ma service hariho abantu bifuza kuja muri Canada, ati fisa akanama muri Canada, shaka visa kuko ntugenda nk'ugiye i Kigali urakenera visa. Fisa akanama muri iki, bantumiye mu nama, fise umwana ngiye kuramutsa, fise inshuti, fise umuntu yagize mariage, fise urubanza kanaka, ngiye gutembera, ngiye gutembera. Aho nariko ndavuga igisata ca mbere, sinda kuvangire bandanye. ngiye kwiga ndaza kugashikako, ariko nariko mvuga ica mbere ca kategori ya visa visiteur. Nizo nama, nuko kuramutsa abantu, nuko kuramutsa inshuti abagenzi, nuko kuja muri tourisme. Hariho umuntu aba afise uburyo ashobora kuja gutembera, akavuga ati je ngiye gutembera muri Canada sindahabona, shaka kudekuvra ibintu murambona kumbure ku mateleviziyo vya Niagara Niagara. Abo bose turabafasha mu buryo bwo kurondera visa visiteur. Muzitanga gusa mwe murafasha kurondera? Turamufasha, oya, visa sitwe tuzitanga, inzego zitanga visa zirahari, sitwe. Mwebwe mumufasha kurondera ibikenewe kugira ngo ashobore gusaba afise ibi byangombwa bikwiye. Uwo wari umugwi wa mbere? Uwo n'umugwi wa mbere. Hanyuma hariho amademande y'ama visa étudiant, aho n'abanyeshuri bakeneye kwiga muri Canada, kwiga muri kugira diplome yo muri Canada. Murabizi bifise ama atu menshi, bifise ama avantage menshi mwisi, kumbure no mu Burundi umuntu afise diplome yo muri Canada aba yize mu buryo buteye imbere, kandi biramworohera kuza guteza imbere igihugu ciwe canke no kurondera ayandi ma opportunité y'ubuzi. Rero abo nabo turabafasha, tukaba assista, tukabereka igikwiye kugira ngo baronke izo visa z'abanyeshure bita visa étudiant. Rero izo kategori zibiri navuze, visa visiteur na visa étudiant, n'ama visa temporaire, afise igihe kamara. Ni kuvuga ntiwemerewe kuguma uba muri Canada ufise izo visa. Wemerewe kuba muri Canada uri gukora icakujanye kubw'igihe. Rero abo kugira ngo bagumeyo bakoreyo bica bibasaba ayandi ma procedure. Naho tugitangura ikiganiro twavuze tuti hariho abantu bariyo bakenera ama assistance. Ugomba gukorayo urakeneye assistance y'umuntu abikoramwo, ariwe uyu mu directeur arashobora guca gufasha rero, kuko wagiye ufise visa temporaire. Hari abantu twaganiriye akakubarira tebana, twebwe tuganiriye banza gusiga amajana 5 ya mbere. Bene twaza kuri biro muzava mutubara tukugira winjire. Ari agakese kari hajya ari ukwakira. Oya, mushitse kuri biro turababwira twebwe ibiciro byacu ntibivuna, ni mugakubonana namwe ntitubanza kuri ni kabine yumviriza, oya ntiturisha. Nibwo bwo banari mfise dava turungika abantu bace baza je dusanga muko mubabwira muti sigasiga $1,000 kuri ugi hanyuma tuza tuvuga. Donc turumvise
amakategori abiri nta yindi kategori yo bihari ego zirahari cyane narimejeje kubabwira ati izo ni kategori za temporaire zo kugenda ufise impamvu yakujanye iheze amategeko agusaba gucugaruka rero hariho abemerewe kuhaguma abo nibo batwebwe rero ariho abemerewe kuhaguma ukava ngaha uvuga ati jewe ngomba kuja kubayo ngiye kuba ndavuye muri mukaza ngiye kuba izo rero ni programme zitandukanye hariho programme yitwa entrée express donc entrée express ni programme ya Canada ya gouvernement ya Canada ituma umuntu ashika muri Canada akaja kubayo mu ma province yose kiretse province yitwa Quebec iyo ico naco bayihoye ahubwo nuko nayo yifitiye programme yayo yemerera abantu kuja kuba muri Canada mugabo baciye muri Quebec irafise akantu ko kwigenga kayo programme yayo yitwa programme de sélection des travailleurs qualifiés niko yitwa iyo kandi turashobora kuyivuga ko gato kubera nishasha ije ku remplacer yitwa programme régulier des travailleurs qualifiés ariko ni du changement duto c'est le même programme yahinduye izina rero ni zo zibiri nariko ndavuga abantu bifuza kuja kubayo bakahaguma procedure zazo mushitse kuri bureau niho twozibabari si zimwe na gatoya si zimwe ziratandukanye biri waco kimwe hoho oya ntibiri waco kimwe biratandukanye ego hariho n'indi nagomba kongerako kuko turi muri kategori y'ama résidence permanente hariho abantu bagiye nka wewe wogenda umuryango wawe ukawusigaga uca wifuza kumbure ko baza kugira mugumane iyo rero yitwa ni programme de regroupement familial ubu uri hariya ukifuza ko abawe bari ngaha bogushikira uretse ko tuzogenda tujanye jewe ego ivyo biri mu maservice dukora ego nizo novuga hama n'izindi ziri avenir niko novuga abakoresha imbuga ngurukana bumenyi kumbure bahora bazibona twoshobora kuzibasigurira mushitse kuri bureau n'ama programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et dans les communautés francophones ni avenir kuko ntiziratangura gukora ego okay hariho ahantu umuntu usanga yaragiye kuba twumviriza amaze kwibwa n'abataribwa nabo bitakunze bakubarira bati twiyo turagerageza kugufasha ibishoboka mugabo uronse uzoduha aya hanyuma twebwe twiyo turagufasha amahera ya mbere utanga ya avance naya nivyanka muri avance uzogusubiza 10%. Jewe nkavuga ati okay naje muri Invest Canada gaha mu Burundi. Nta ka avance. Aka sinzi ko no yita avance ariko uyu twita frais d'engagement. Uyu nakubariye ari mu gwego. Ugwego gwitwa CCIC. Ni collège des consultants en immigration pour le Canada. Aho rero ntupfa kwiyadukiza mu gufixa ibiciro canke mu kugira ama contrat meze ukuntu biri régi par iyo ordre yabo. Rero amafaranga akurihisha arakwereka ingendo ugendura ya muriha. Hanyuma nta byo kuvuga ngo aragusubiza hariho ikintu gituma dushobora kugusubiza amahera niyo murazi ko umuntu wese akora amakosa iyo umuntu yakoze iyo umuconsultant ubwiwe yakoze ikosa canke umukozi wiwe agakora ikosa ayo n'amamotif ashobora gutuma agusubiza amahera
kuko dosiye yawe iba yapfuye urumva iba yishwe n'umukozi canke iba yishwe n'umukozi wiwe ivyo iyo ushitse kuri biro turakwereka les raisons zishobora gutuma usubizwa amahera yawe impamvu zishobora gutuma umuntu asubizwa amahera ngira akongera si nyinshi kuko turagerageza turakora ico dushobora kuko urumva twoba turiko twidandaza nabi twoba dukoze amakosa iyo twishe dosiye y'umuntu nukuri turagerageza nuko turumvise ivyo musanzwe mukoreramwo kandi muratubariye n'ikibanza kuva hano Bujumbura ni kimwe ariko gushika hariya twashitseyo naco nikindi biga hoho nagiye kwiga nagiye gutembera canke mfise umuryango ngomba kushikira aho muraheza mukaca mumfasha gute nawe kubera ko nashitseyo nta wundi muntu ndi burabe b'abarundi bagenzi bacu bari muri twinshi nta mwanya bamfitiye aho naho muca mumfasha gute kugira ngo menye niba ndahaguma mu kuhaguma kwanje hakenegwa iki bikurikirana gute ego ni nayo mpamvu ari hariya iyo ushitse muri Canada ukabona urakeneye vy'ukuri assistance urashobora kumuhamagara arafise une adresse muri Canada urashobora kumutelefona canke ukamusanga muri biho yiwe ya Montreal nayo nyene turaza kuyitanga ngira mu mpera z'iki kiganiro mukamubwira ikibazo cawe akagufasha nukuri ivyo birabaho cane turabona abantu bashitse hariya bagira ibibazo bitandukanye hariho n'abatabigira kumbure bashikira mu bantu bagiriye muri izo programme nyene hama bakabafasha mugabo hariho abagira ikibazo aho rero turahari nico gituma nababwiye ko ari kabine ikonseya ihanura osi uramushikira akaguhanura ukamuhamagara akaguhanura akakubwira ati iki ntigikorwa iki gikorwa gutya na gutya ego nuko mbega none nagira ntitwiga turamurondera tuvuye ino tuvino abizi dushitse hariho nta gatuma ngaruka kotuma nzobwira umuntu ati ni witura bari abantu ushitse nino urafisa amezi abiri yo kugira icuba jije atana kimurishe oya sino washaka novuga nti ayo n'amaservice yandi yongeye ko atarihishwa kuko abari juste conseil muga contrat yiwe ihera aguhaye visa uronse visa yo kuja muri Canada rero ushitse muri Canada hariho amaservice ari charge yo gufasha abantu intégration rero kabine Iminvest Canada ishobora kuguha umuco ati ni witure hajya genda hajya bakakoryanta genda hajya kuko amaservice bobo yo uri sur le sol amaservice ya intégration ntibayajamo gusa baraguha umuco ati genda witure bajya genda witure bariya hariho ukuntu tukiri ngaho umuntu ashobora gusaba visa ashaka kuzuza ibintu vyose bakamwankira hanyuma ikintu mva ngo cugira ngo hoku gushikana ma démarche yose ya hoku nimwe muko muramufasha canke aramubwira ati twe twakoze nawe niwimenye ibi canke abaha dossier yose we ntiyaparesa haparesa mwebwe gusa canke haparesa umuntu mwe muramwakompanya mbwa mutaparesa oya nakubariye ko ari muri rya conseil des consultants ari autorisé ni kuvuga hariho n'impapuro ashira muri demande yawe zerekana ko iyo dossier irimwo umurepresentant donc araparisa cane arafise uburenganzira bwo kwaparisa araparisa arandika arafasha n'umuntu arandika maquette ya demande rero kuri ico waruvuze ngo ni recours bon nitwoyita recours kuko ukoresheje ijambo recours abari kuja mu majuridiction kuburana ko bakwimye visa yawe
tireka nje mfate inzira yo kuburana ujya gusubiramwo iyo gusubiramwo gusaba sinzi ukuntu noyi twoyita nka deuxième demande numvise bavuga uko ntavyo ndagira faire une demande une nouvelle fois niko twoyita kuko iyo ukoresheje kuko bivuga ko ugiye kwitwa nk'umunyamategeko okay gusubira gusaba visa ego iyo service est offert par le cabinet turasubira gusaba kandi nta mahera tukurihisha yandi ya mahera wariho ubwa mbere arakora nta mahera kandi haba harimo rya jisho ryanyu rigumamo haba harimo rwa rupapuro rwanyu gwerekana ko umuntu mumuzi kandi mumutahura kandi mumuherekeje muri ivyo bikorwa ego cyane ijisho ryacu rigumamwo gushika umuntu aronke canke avuge ati oya vyaheze vyanse ntibangomwe akavuga ati nukuri mwari mwagerageje rakumbure mu kurangiza Gloria mudufashe mutwibutsa aho mukorera mungere mudufashe mutubwire na numero ya telefone ngaha nyene Bujumbura aho musanzwe mukoresha ariko kandi kora ko tuzi ko hari n'abarundi bakurikirana no samirizi bari muri Canada muradufasha na numero ya Robosi ego Karil muradufasha na numero ya Karil ego mu Burundi dukorera muri immeuble yitwa Maison de la Bible abatahazi ndabafashe uva kuri rya passerelle kiya kiraro kiri hejuru kuri boulevard winjira mu ipave ni barabara rya mbere rikata ibubamfu umanuka ni etage nibaza kari ya mbere uri kuramano ya kabiri kwatanga y'ababikira ya ndongozi hakabaho ya kabiri irabana n'umuryango wa STI iri haruguru ya CLM canke kuri Odeo Palace ego naho murakoze cyane hama telefone zacu kugira ngo tubafashe haro n'umuntu ashobora kuba atahafashe neza turiko turakavuga yosha telefona kugira ngo tumufashe ni kuri 79 918 718 niyo telefone 79 918 718 79 amajana 918 amajana 718 hama numero za Karil bireme ko tuzitanga canke muhashitse twozibaronsa tuhashitse tworonka numero za z'umuyobozi asanzwe ari nawe abihagarira imbere y'amategeko muri Canada ego ariko noshobora kubaha izo muri bureau zo muri Canada ni sawa ego muri Canada adresse yaho nayo nyene wari wayimbajije ni tuzave tuja Ottawa kandi yari Montreal tuzave tuja bahitwa gute ndazano atari hake Edmonton okay ni 3414 duhera kuri konti 3414 ari numéro de rue okay avenue du Parc hanyuma hakacaye abari muri suite 309 ni mu gisagara ca Montréal di muri province ya Quebec mu gihugu ca Canada aborisingira baraza kudufasha kuhatora hama telefone zaho ni +1 514 843 88 17 subiramwo +1 514 843 88 17 Gloria reka dere ncinda gusezera kuba ibintu tuyaze birakomeye je nibariza ibindi ku ruhande vyacewe nabanje wakoze kubara natwe ro kuza kuduha uwo muco ni benshi bibwe ni benshi bahenzwe ni benshi bahuriye mu ikawa mu nyuma ntibasubira kuronka nimero wa muntu ukanakubwira ko iyo nimero itakibaho rero mwakoze kuza kuduha umuco kandi ko mufise bureau tuzoza kubitura murakoze cyane mwakoze kutwakira muri studio zanyu ego murakoze nuko ce tubandana n'ikiganiro cacu n'ibindi bikurikira mu kiganiro Boss Tuvyuke Kazoza FM, be your own boss.